nyene icubahiro umutambukanyi wa nyene icubahiro umukuru w'igihugu ahejeje kugendera ibitaro Polyclinique Umugiraneza bisanzwe bikukira Fondation Bonne Action Umugiraneza nawe yayitanguje, akaba rero yariko arirabira hanini ibikorwa bijanye no kwagura ibi bitaro aho bigeze. Hanyuma rero muri rusange yasanze ibikorwa bimeze neza, aho muri kazoza mu minsi ya vuba ibi bitaro bizoba bifise ibindi bisata bitandukanye bitahoraho. Aha twovuga nk'igisata kijanye no gukora abantu operation moderne, kandi bizoba biri ku rwego mpuzamakungu. Hakazoba hariho rero naho gushobora kuraza abagwayi, hakazoba ndetse hariho n'igisata gishasha kitaboneka cane aha muri aka karere turimwo, igisata c'uburuhukiro hamwe babika imibiri y'abitavye Imana mu kurindira ko babashingurana iteka. Hakazoba kandi harimo n'igisata co gukora imitima. Murabizi ko rimwe na rimwe abantu bagwaye imitima rimwe baja kwivuriza hanze kugira ngo bashobore kuronka gukorwa neza. Ivyo byose rero muri kazoza bikazoba bikorerwa ngaha kuri Polyclinique Umugiraneza. Hariho n'abagwayi basigaye bava mu bihugu bibanyi nka Kongo baje kwivuriza ngaha kuri Polyclinique Umugiraneza, na cane cane ku bijanye no kuvura ubugumba. Rero muri rusangi yasanze ibikorwa bimeze neza, kandi mu minsi ya vuba ivyo bisata byose tubabwiye bikazoba biriko birakora. Mu minsi ya vuba rero nkuko ndiko ndabivuga, abarundi ntibazoba bacifuza kuja kwivuriza kure hanze y'igihugu, bazoba bashobora kuza ngaha kuri Polyclinique Umugiraneza kandi bakaronka ubuvuzi bwiza.